Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru z'uno munsi kuwa gatatu ku itariki ya 28 kwezi k'umunani mu 2024. Abakandida bifuza kwinjira muri Sena y'u Rwanda ubariyamamariza hirya no hino mu gihugu mu matora azaba ku buryo buziguye. Umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasavye umushikiranganje w'ubutungane kwisigura ku birego vy'igiturire kimuhuza n'ubusuma bw'amadolari y'amanyamerika imiliyoni nyinshi zanyurujwe muri banke. Abakozi bo mu buvuzi bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo babwiye BBC ko abantu barenga 70% y'abavuwe ibihara by'inkende canke mpox mu bitaro vyabo barabana bafise imyaka iri munsi ya 10. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Idonido y'ivyo vyose ni mukanya Jacques Nitegeka ahejeje kudusomera ayavugwa kw'isi. Abashinzwe ubuzima mu ntara z'abanyepalestine baravuga ko abantu batari munsi y'9 baguye mu gitero gikomeye cya Israeli mu majyaruguru y'intara ya Cisjordania. Israeli yigaruriye igisirikare cya Israeli cyakoresheje utudege twa drone hamwe na za tingatinga zitamenywa n'amasasu mu cyo kisi gikorwa cyo kurwanya iterabwoba. Ni inkuru ya Yolande Ner mugezweho na Yvette Kabatesi. Hatekerezwa ko ibikorwa bya gisirikare bya Israeli byo kuri uru rwego bitari bwigere bigaragara mu rusisiro rwa Cisjordania kuva Palestine yatangiza intambara ya kabiri yo kwamagana Israeli yiswe Intifada hashize imyaka 20. Mu ijoro ryakeye ibitero byo mu kirere byibasiye abanyapalestine bari mu modoka hafi ya Jenin ndetse n'inkambi y'impunzi iri mu mujyi mu majyaruguru y'ikibaya cya Jordan. Igisirikare cya Israeli cyatangaje ko cyafasha abantu gisenya ibiturika ndetse gifatira intwaro. Hari amakuru avuga ko habaye kurasana hagati y'abasirikare ba Israeli n'abarwanyi ba Palestine kandi ko ingabo za Israeli zagose ibitaro bitandukanye. Israel Katz, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israeli, yasabye ko abanyapalestine bimurwa aho by'agateganyo kugira ngo igisirikare cyayo gihangane n'icyo yise ibikangisho byo mu rusisiro rwa Cisjordania. Hagati aho Amerika yafatiye ibihano bishya abandi bayahudi Israeli yatuje mu ntara z'abanyepalestina ifata nk'abahembereye urugomo n'umubabaro ku baturage b'abasivili abanyapalestina mu ntara ya Cisjordania. Byafatiwe umuryango utegamiye kuri leta wo muri Israeli Hashomer Yoshe utanga inkunga y'ibikoresho ku hantu hatujwe abayahudi. Uyu muryango hamwe n'abantu benshi ku giti cyabo barashinjwa na Amerika kuba barahatiye abanyepalestine kuva ku ngufu mu murenge wa Kirbet Zanuta hanyuma bakawuzitira kugira ngo badashobora kuhagaruka. Umuhuza bikorwa mu bijyanye n'umutekano wa gisivile mu rusisiro rw'abayahudi rwa Yitzhar muri Cisjordania nawe yafatiwe ibihano kubera kugaba ibitero ku banyepalestina no kubirukana. BBC yamenye ko Telegram, porogaramu y'itumanaho yo muri telefone ngendanwa, umuyobozi wayo akaba yarafatiwe mu Bufaransa, yanze kwinjira muri gahunda mpuzamahanga zigamije gushakisha no kuvana kuri internet ibintu birimo ihohotera rikorerwa abana. Washinje porogaramu akaba n'umuyobozi mukuru wayo Pavel Durov afunzwe akekwaho ibyaha bijyanye no kunanirwa kuyungurura ibinyura kuri Telegram. Abategetsi bavuga ko hashinjwa kuba yarananiwe gufatanya n'inzego z'ubutegetsi guhashya icuruza ry'ibiyobyabwenge, ruswa n'ibishyirwa kuri internet bijyanye n'igitsina birimo abana. Telegram yagiye ishimangira ko ikurikiranira hafi ibinyuzwaho nk'uko ibindi bigo bibikora kandi ko igenda itera intambwe.
umushumba wa kiliziya gatolika papa francisco yamaganye ingamba zo gusubiza inyuma abimukira no kubasibira amayira maze azita icyaha gikomeye. Yamaganye cyane abadafasha amato y'abimukira cyangwa abatererana impunzi mu butayu. Avuga ko amategeko agenga abimukira ku isi yose yagombye gushingira ku butabera n'ubuvandimwe aho gushingira ku ngamba zimeze nk'iza gisirikare zo gufunga imipaka. Mu ijambo rye ageza kuri rubanda buri cyumweru, papa yavuze ko inyanja ya Mediterane yaguyemo abantu babarirwa mu bihumbi umwaka ushize isigaye yarabaye nk'irimbi. Papa Francisco: Del Mediterraneo ho parlato tante volte. Navuze inshuro nyinshi ku byerekeye inyanja ya Mediterane kuko ndi umwepiskopi wa Roma, kandi kubera ko ari ahantu hasobanuye byinshi. Iyi nyanja yacu ubundi yahoze ituma abantu n'imico itandukanye babasha gusabana, none ubu isigaye yarabaye irimbi, kandi ibyago ni uko benshi mu bapfuye bashoboraga gutabarwa. Potevano essere salvati. Ethiopia iravuga ko imaze gukuba inshuro zirenga ebyiri amashanyarazi ava ku rugomero rwayo rutavugwaho rumwe ruri ku ruzi rwa Nili. Nyuma yaho ibindi bimashini bitanga amashanyarazi bitangiye gukora. Uru rugomero rwahawe izina rya Grand Ethiopian Renaissance Dam mu Cyongereza, rwatanzweho miliyari nyinshi z'amadolari, rwatangiye gutanga amashanyarazi mu ntangiriro za 2022. Uyu mushinga wateje amakimbirane hagati ya Ethiopia n'ibihugu amazi ya Nili akomeza atembamo bya Misiri na Sudani. Ibihugu bicungira cyane ku mazi ya Nili kandi bifite ubwoba ko uru rugomero ruzagira ingaruka ku mazi yabo bisanzwe bibona y'urwo ruzi. Umucuruzi ukomeye wo muri Afrika y'Epfo Johan Rupert yabaye umuherwe ukize kurusha abandi ku mugabane wa Afrika, akaba afite umutungo urenga miliyari 4 z'amadolari nk'uko byatangajwe n'urutonde rw'abakire bafite za miliyari z'amadolari rwa Bloomberg. Bwana Rupert ayoboye Richmond, imwe mu masosiyete akomeye acuruza ibintu by'iraha bihenze ku isi birimo n'ibicuruzwa ku izina rya Cartier na Montblanc. Yavanye ku mwanya wa mbere w'abakize cyane muri Afrika umunyemari wo muri Nigeria Aliko Dangote, kubera ko umutungo we wagabanutse kubera ubukungu bw'igihugu cye butifashe neza. Umutungo wa Bwana Dangote hanini ushingiye ku ifaranga rikoreshwa muri Nigeria rya Naira, iri naryo rikaba ryarataye agaciro cyane. Nina: Urakoze Jacques Nitegeka kuri aya makuru ejeje kudushikiriza. Amakuru yo mu karere reka tuyahere mu Rwanda. Abakandida bifuza kwinjira muri Sena y'u Rwanda ubu bariyamamariza hirya no hino mu gihugu mu matora azaba ku buryo buziguye. Bitandukanye n'abagize umutwe w'abadepite, abasenateri ntibatorwa n'abaturage bose, ahubwo batorwa n'abagize inama njyanama z'imirenge n'uturere. N'amatora agiye kuba nyuma y'ukwezi harangiye amatora y'umukuru w'igihugu n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Aba bagize Sena se bazatorwa bate? Tubyumve mu nkuru twateguriwe na Jean Claude Mwambutsa ari Kigali. Abasenateri 26 bakenewe bagomba gutorwa mu matora aziguye, bivuze ko batazatorwa n'abaturage bose. Barimo 12 batorwa mu ntara enye z'igihugu ziyongereyeho umujyi wa Kigali. Inteko itora ibigizwe n'abari muri biro y'inama njyanama z'umurenge n'uturere, naho umubare ugenerwa buri ntara ukagenwa n'umubare w'abaturage bose bayigize. Hashingiwe kuri iri hame, intara y'Amajyaruguru, Uburasirazuba n'Uburengerazuba zitanga abasenateri 3 kuri buri ntara. Iy'Amajyaruguru igatanga abasenateri 2, mu gihe umujyi wa Kigali wo uhagararirwa n'umusenateri umwe. Hari kandi abasenateri 8 bo badatorwa, ahubwo bashyirwaho n'umukuru w'igihugu. Icyo ashingira abatoranya ariko cyo ntikigaragara mu mabwiriza ya komisiyo y'amatora. Nta shyaka rya politiki rivugwa mu matora y'abasenateri kuko abiyamamaza batagaragaza amashyaka bakomokamo cyangwa ngo babe bakwamamazwa nayo. Gusa urutonde rw'abasenateri rugomba kubonekamo 4 batanzwe n'ihuriro ry'amashyaka, uburyo naryo ribagena bukaba buri hagati y'abarigize. Amashuri ya kaminuza nayo yatekerejweho mu igenwa ry'abagize uyu mutwe. Umusenateri umwe agomba gutorerwa guhagararira abarimu cyangwa se abashakashatsi bo muri kaminuza za leta, naho undi akava muri kaminuza zigenga. Muri rusange abiyamamaza muri 12 batorwa n'inzego z'imiyoborere y'igihugu ni 32, barimo amwe mu mazina yari mu nteko icyuye igihe, uretse ko hari n'abandi benshi bashya.
mu gihe ibikorwa byo kwiyamamaza byamaze gutangira. Komisiyo y'amatora yihanangirije abiyamamaza bose kwirinda imvugo zagaragaramo ivangura rishingiye ku moko, politiki, imyemerere n'ibindi byafatwa nk'ivangura. Kwiyamamaza birabera ku rwego rw'uturere ku bazatorerwa kuri uru rwego cyangwa se muri kaminuza zitandukanye ku biyamamariza kuzihagararira. Biteganijwe ko amatora azaba ku matariki ya 16 na 17 z'ukwezi gutaha kwa cyenda, naho amazina ndakuka y'abatorewe kwinjira muri sena atangazwe bitarenze tariki ya 30 z'ukwezi kwa cyenda. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, i Kigali. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Hama tugume ku mugabane wa Afrika. Umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasavye umushikiranganji w'ubutungane kwisigura ku birego vy'igiturire bimuhuza n'ubusuma bw'amadolari y'abanyamerika imiliyoni nyinshi zanyurujwe muri banke. Bimenyesha amakuru vyo muri ico gihugu vyavuze ko Tembi Simelane yakiriye ingurane idakurikije amategeko y'amadolari yababa hafi ibihumbi 30 igihe yari akiri umukuru w'igisagara ca Polokwane mu bihumbi 2016. Amatoza ya mbere yasanze hari amamiliyoni 130 y'amadolari yibwe muri banke. Ni inkuru ya Wirose mwumva mwijwi rya Felin Gakwaya. Nyuma yaho amashyaka ya politike menshi atavuga rumwe n'ubutegetsi asabiye yuko yegura ku mabanga ye, umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa yasabye umushikiranganji w'ubutabera Tembi Simelane kwisobanura ku byo aregwa. Abategetsi bo muri Afrika y'Epfo bamaze kuvuga yuko abayobozi ndetse n'abanyapolitike ngo bagize uruhare mu ihomba rya banki ya VBS Mutual hashize imyaka 6. Urwego rw'ubushinjacyaha buracyakora amaperereza. Gusa ruha ibyegeranyo umushikiranganji w'ubutabera, ibyo bigatuma hibazwa niba bitaba bibaye kuregera uregwa. Mu basaba yuko Tembi Simelane yegura ku mabanga ye harimo na Julius Malema utavuga rumwe n'ubutegetsi. Nyamara ishyaka rye EFF naryo nyine riraregwa uruhare mu gusahura iyo banki nubwo we abihakana. Iyo yari inkuru ya Wirose muva mwijwi rya Felin Gakwaya. Ubu ni saa 11:42 muri studio za BBC i London. Ni saa 12:42 nyene mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. BBC Gahuzamiryango i Goma. Ni kuri FM 93.8. Tugaruke mu karere k'ibiyaga binini. Abakozi bo mu buvuzi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwiye BBC ko abantu barenga 70% y'abavuye ibihara vy'inkende canke mpox mu bitaro vyabo bari abana bafise imyaka iri musi ya 10. BBC yahawe uruhusha rudasanzwe rwo kwinjira mu bigo bibiri bivurirwamo iyo ngwara mu karere ko mu buseruko bw'igihugu izingiro ry'ico kiza mu misi iheze. Ni inkuru ya Simi Jolaoso yatorokanijwe muri Kongo ku bwa BBC n'umunyamakuru wo muri ako karere, mukaba mushikirizwa na Jacques Nitegeka. Abana bo muri ibi bitaro by'Ikavumu muri Kivu y'Epfo bagaragara nk'abananiwe kandi bababaye ku mubiri. Barimo umwana w'imyaka 2 witwa Ansima wandujwe mpox n'abavandimwe b'abatanu bose banduye iyi ndwara. Inanzi Gire Kanigo bakiyandura ntabwo yarazi icyo ari cyo. N'ubwa mbere mbibonye igihe umwana wanjye yarwaraga, abandi babyeyi bambwiye ko bishobora kuba ari iseru, nuko dutangira kumuvuza iseru ariko birananirana, maze duhitamo kuza hano. 3 barakize ubu bari mu rugo. Ubu hano mu bitaro ndwaje 2 gusa. Ndashima Imana. Na bawili njo beningali nabo hapa. Mina shukuru Mungu sana. Abaganga bo muri ibi bitaro bavuga ko hakenewe cyane ibitanda n'imiti. Bifite abarwayi 800 kuva mu kwezi kwa 6. Abarenga 70% ni abana. 8 barapfuye, bose bakaba ari abana bari munsi y'imyaka 5. Mu birometero hafi 150 mu kigo cyita ku banduye mpox imunigi hafi ya Goma, Amani ufite imyaka 6 ari mu gukina asimbukira mu cyumba cye. Amaherezo yaje gukira mpox nyuma y'iminsi 4 yivuza. Ise Alain Matabaro arasobanura uko byari bimeze.
Byatangiye ari igiheri gitoya cyahishije, nyina yaragikanze maze hasohokamo ibintu bimeze nk'amazi, hahise haza ikindi, nuko nyuma y'igihe gito umubiri wuzura ibiheri byinshi. Kimwe no muri biriya bitaro byo muri Kivu y'Epfo, 3 bya 4 by'abarwayi hano bari munsi y'imyaka 10. Muganga Pierre Olivier Ngajore ukorera umuryango utabara bari mu kaga MEDER yabwiye BBC ko ku munsi bakira abarwayi bashya 10. Hari ubucucike mu nkambi z'abavanywe mu byabo n'intambara, rero usangamo abana baba bikinira batitaye ku ngamba zo guhana intera. Ibi kandi ubibona no mu ngo aho barara ku buriri bumwe nk'abana 3, 4 cyangwa se 5. Bivuze ko kwandura indwara ari ibintu bishoboka buri munsi. Aka karere ko mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuzuyemo miliyoni z'abantu bavanywe mu byabo n'intambara ikomeje kuhavugwa. Bamwe babayeho bacucikanye mu tuzu tw'agateganyo mu nkambi, aho imibereho akenshi aba ari mibi kandi n'isuku akaba ari nkeya. Ibi rero bikaba bituma mpox ihakunda cyane. Abakozi bo mu miryango y'abagiraneza baragerageza gutera intambwe bigisha abantu ibimenyetso by'indwara, kugira isuku no kutibasira abayanduye. Ubutumwa bwabo bwakirwa neza na bamwe baba mu nkambi ya Muja mu karere ka Nyiragongo, ariko ntibikuraho ubwoba bwabo. Twakorewe ubukangurambaga ariko dufite ubwoba bwinshi kuko aho tuba hari ubucucikirane, turyama ahantu habi cyane, dusangiye ibitanda n'ibyo kwiyorosa. Kwirinda rero biragoye, kubera rero iyo mpamvu dufite ubwoba. Dufite abana mu rugo, bwira abayobozi bacu batwohereza imiti, amasabune n'ubundi buryo bwo kwirinda kugira ngo natwe tutandura. Guverinoma yizeye ko inkingo za mpox zizafasha, ariko bishobora kubangamirwa n'amakimbirane adahwema avugwa muri aka karere. Simijo Aloso. Tuje ku mugabane wa Aziya, aho umukuru w'igihugu ca Korea y'Epfo yahamagariye abategetsi baho kurandurana n'imizi ivyaha vy'imibonano mpuzabitsina bikorerwa ku mbuga hwaniro, inyuma yo kumenya ko hari igitigiri kinini c'imigwi yo ku mbuga hwaniro ikwirakwiza amafoto atarayo y'ukuri y'imibonano mpuzabitsina y'abagore n'abakobwa bakiri bato. Ayo mafoto akorwa n'ubwenge bucurano ariyo bita artificial intelligence canke intelligence artificielle, ashobora guhuza isura y'umuntu y'ukuri n'ikindi gihimba c'umubiri kitari ic'ukuri bita fake body. Ubu abapolisi benshi bariko bagira amatohoza ku bakekwa ko ivyo vyaha. Ni inkuru ya Jean Mackenzie mwumva mwijwi rya Siriake muhawe nayo. Utudirisha turenga 100 twasanzwe ku rubuga rwa Telegram muri iyi minsi mike iheze, aho abadukoresha bashobora gutora amafoto y'abantu bazi bagaca bayahinduramwo abariko barakora imibonano mpuzabitsina. Harimo imigwi y'abanyeshure hamwe n'abiga kaminuza, bisigura ko abakorerwa ivyo bintu hamwe n'ababikora ari miyabaga. Mu ndwi iheze uwashinze urubuga rwa Telegram yarafatiwe mu Bufaransa mu ntumbero yo kugira amatohoza kuri urwo rubuga, n'ibivugwa ko yemera ko hacako amasanamu yerekana isinzikazwa ry'agateka k'abana. Korea y'Epfo ifise kahise kabi ku vyaha by'ubusambanyi bikorerwa ku mbuga hwaniro. Mu bihumbi 2019 byaragagaye ko hari abagabo bakoresha Telegram mu gutera ubwoba abagore bakiri bato barenga 200 mu kubahatira ko basambana nabo. Ikigo kijejwe kugenzura ibimenyeshamakuru co muri Korea kirahura kuri uyu mugoroba kugira bige ingene botorera inyishu ico kibazo. Jean Mackenzie, ubu naho duhe umwanya Yves Bucana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireweho neza, amakuru y'imikino aribanda cyane ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi ku mugabane w'Uburayi.
rigeze ahakomeye mu gihe rishigaje iminsi mike rigafunga, kuko rizafunga kuwa gatanu saa 6 z'ijoro. Mpereye mu ikipe ya Manchester United yemeye gutanga miliyoni zisaga 42 z'amapaundi igura umukinnyi wo hagati wa Paris Saint-Germain uturuka mu gihugu cya Uruguay Manuel Ugarte. Amasezerano akubiyemo kandi ko hashobora kuziyongeraho miliyoni zisaga 8 z'amapaundi. Uwo mukinnyi agomba kubisikana n'uwari umukinnyi wa United wo hagati Scott McTominay werekeje mu ikipe ya Napoli aguzwe miliyoni 25 z'amapaundi. Ugarte yerekeje mu ikipe ya Manchester United nyuma y'umwaka umwe gusa ageze muri Paris Saint-Germain avuye mu ikipe ya Sporting Lisbon aho yari yaguzwe miliyoni 60 z'amayero. Uyu musore w'imyaka 23 yakinnye imikino 37 muri Paris Saint-Germain harimo 25 ya shampiyona, afasha iyo kipe kwegukana igikombe cya 12 cya shampiyona y'Ubufaransa. Manchester United kandi ngwiri gushaka uburyo yagura Raheem Sterling muri Chelsea bitewe n'ibibazo uyu musore w'imyaka 29 afite muri iyo kipe, nyuma yo kubwirwa n'umutoza mushya Enzo Maresca ko atamwizeza umwanya uhoraho mu kibuga. United ngo birashoboka ko yakoresha umukinnyi Jadon Sancho, nawe bigaragara ko ibibazo hagati ye na Erik ten Hag bitarangiye, akaba yakwerekeza mu ikipe ya Chelsea nubwo ikipe ya Juventus nayo imwifuza. Gusa Juventus yo yifuzaga kuba yatizwa Sancho mu gihe cy'umwaka umwe, kuko Juventus igaragaza gutinya umushahara we, ivuga ko uri hejuru cyane. Sterling yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza inshuro 82, yamaze imyaka 10 mu makipe y'amajyaruguru y'Ubwongereza. Mbere yakiniye Liverpool, nyuma ajya muri Manchester City aho yatsindiye ibikombe 10 mbere yo kujya muri Chelsea aguzwe miliyoni 50 mu myaka 2 ishize. Ikipe ya Arsenal yo yarangije gusinyisha umukinnyi wo hagati wa Espagne Mikel Merino wakiniraga ikipe ya Real Sociedad ku giciro gishobora kugera kuri miliyoni 31.6 by'amapaundi. Uyu musore w'imyaka 28 yasinyiye Arsenal amasezerano y'imyaka 4 n'amahitamo y'umwaka w'inyongera. Gunners nabo bemera kwishyura miliyoni zirenga 27 z'amapaundi, ya mbere aziyongeraho miliyoni zisaga 4 z'amapaundi. Merino yari mu ikipe ya Espagne yatsindiye igikombe cy'Uburayi mu minsi yashize, yakinnye imikino yose 7 ndetse aza no gutsinda igitego cyahesheje intsinzi Espagne ubwo yakuragamo Ubudage mu minota y'inyongera muri 1/4 kirangiza. Aha niho nsoreje amakuru y'imikino y'uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri aya makuru y'inkino uhejeje kudushikiriza. Ubu naho tubahunje kuri Runana Gwejo. Mu kiganiro Runana cyo kuri wa kane twabateguriye, ariko se Nyesi yagize vuba koko akaguha kuzukuru wa nkurikije igihe wambwiye ko wa musore uyobora ikigo nderabuzima yaje iwawe, aho ntibarambiranye koko. Gusa nkubwira iki kuko Nyirabazo, ahubwo ko ubu ngubu ngiye n'umukobwa wanjye Nyesi twahuye n'ihurizo rikomeye. Ihurizo rimeze riterangwe. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu ni umwanya w'ikiganiro c'abagore mushikirizwa na Yvette Kabatesi. Tufaha Uwihoreye ni umukobwa w'imyaka 27 ukina fencing cyangwa umukino w'inkota. Aherutse gukabya inzozi ze yahishuriye BBC ubwo aheruka kuganira natwe mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Abo wa mbere uhagarariye u Rwanda mu mikino ya Olympique yabereye mu Faransa, itangira mu mpera z'ukwezi kwa 7 irangirana n'itariki 11 z'ukwezi kwa 8 uyu mwaka. Nubwo nta mudari yabonye, Tufaha avuga ko yatahanye impambi ikomeye muri uyu mukino. Kim Yoshimura yantsinze ku manota 7/15. Yego yarandushije pe yaransinze, ariko ntago nabyemeye 100%. Ikintu ntigaya nuko mu Rwanda ntago dufite abakinnyi bakinisha imoso.
nibwo bwa mbere nari muye n'iriya challenge yo kugira umukinnyi ukinisha imoso rero byarangoye nakipinze distance uko nshoboye nataka uko nshoboye ariko imoso ubu ngubu niyo challenge ya mbere nahuye nayo ni nayo bivuga ngo nitegura iyindi competition ya Los Angeles 2028 ngomba gutangira aka kanya noneho za challenge zose nagiye mpura nazo nkareba ko hari impinduka zagira ariko nyene n'imyitozo myinshi competition nyinshi zigenda zitandukanye ntago biba byoroshye. Hama rero mbere yuko mukina umaze kumenya ko ari we muzakina wabyakiriye gute? Ubwo ntago bwabura kuko umuyapani wamungani ku nkota biba ari ikintu gikomeye byibuze iyo bama undi munyafrika mugenzi wanjye. Gusa ikintu nakoze naragiye ndareba imikino yagiye akina umwanya ariho ku isi ari no ku mwanya wa 15 n'imbatara 16 umenya ndi ukwijana gusa ntago byigeze binkanga narinze ngera no kuri stage nta nubwo bamfite numva magaze ngiye gutsinda pe. Mbere yuko ukina warasinziriye byagenze gute? Ntago nasinziriye nararyamaga nkicura nkagenda hanze naryamye nko mu masaha yari ubwa mbere ngiye gukina Olympic nibazaga ukuntu ngiye guhagarara imbere y'imbaga y'abantu nkatangira gukina noneho ni nanjye wari bubanze ku mukino wa mbere navuze ati uko byagenda byose ndi hano nk'umunyarwandakazi ngomba guhagararira igihugu neza arantsinda ariko arantsinda nawe byamugoye kandi koko byaramugoye kuko nimba twarakinnye iminota 9 kandi abandi barakinnye iminota 3 bakabatsinda amanota 15 batarangiza n'iyo minota 9 bivuga ngo namuhaye akazi katoroshye kugira ngo ansinde. Mwigeze muhura nyuma yaho? Nari ndi gukora interview araza arambwira ngo uri mukinnyi mwiza komeza imyitozo tuzahora muri competition y'isi nibyo ngibyo yambwiye gusa. Warababaye ariko hari isomo wakuyemwe niko natekereza? Birababaje cyane ariko nanone in experience nziza nk'umunyarwandakazi. Olympic y'ubushize yo muri Tokyo bagiye ari abakobwa 3 ariko ubu ngubu twagiye turi abakobwa 5 n'abahungu 3 urumva abakobwa nibo bari benshi. Rero ikintu nabwira abakobwa bo mu Rwanda nabashishikariza kuza mu mukino wa fencing kubera ko muri fencing ukina ku giti cyawe ariko nyuma yaho ugira n'andi mahirwe yo gukina par equipe ni ugukina muri abakinnyi 4 rero biracyangoye kuko nimba mbuza amahirwe muri individual nshobora kuyabonera muri par equipe niyo mpamvu ndi kubwira abakinnyi b'abakobwa n'abandi bakobwa bose bakunda siporo muri rusange baze dufatanye turebe ko twazamura umukino wa fencing mu Rwanda nacyo kintu ngiye gukoraho cyane tukazagenda turi timu ngari muri Olympique y'ubutaha ya 2028. Hama rero umaze kugerayo imyitozo yakoroheye? Imyitozo yari ikomeye cyane ubundi mu Rwanda nkora rimwe ku munsi ariko yaranakoraga 2 noneho nkakora n'amasaha yisumbuyeho sinjye njyenyine n'abagenzi banjye kuko twari no kugira ibibazo abaganga ariko baje kudufasha njye nafite ikibazo cy'urutugu nakinnye nambaye tape zaramfashije ariko ntago byaye byoroshye imyitozo urayikaza kubera ko uvuga nkeneye kujyana intsinzi mu gihugu cyanjye urakora ugatanga imbaraga zose wari ufite. Wavuze uti hari icyo nahigiye abantu bakureba ubu bakubwira icyo ubu ngubu nyuma yo kuva muri uriya mukino? Njyewe nari nzi ko ninyina ino Olympic 2024 Paris nzahita ndekera gukina nkaba umukoca ngatangira gufasha abandi bakinnyi ariko buri wese uwo mbwiye arambwira ati ufite imyaka ingahe naye mubwira ngo turacyari umwana ufite Olympic 2 ziri imbere yawe rero kora cyane kugira ngo byibuze urebe ko wazazana umudari kandi inzozi zanjye zari kujya muri Olympic ariko nkabona itsinzi ngomba gukora cyane byibuze kugira nzazana intsinzi muri Olympic ya 2028 gusa ibyo byose nzabifashwamo n'abanyarwanda support yabo n'abandi bayobozi. Yego Tufaha Uwihoreye umukobwa wihebeye umukino w'inkota cyangwa se fencing ni naha dusoreje muramuke neza. Urakoze Yvette na Tufaha Uwihoreye mwariko muraganira imbere yuko tubasezera nkundira ndabisubiremo incamake ya makuru. Abakandida bifuza kwinjira muri Sena y'u Rwanda ubu bari kwiyamamaza hirya no hino mu gihugu mu matora azaba ku buryo buziguye. Umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasabye umushikiranganje w'ubutungane kwisigura ku birego by'igiturire bimuhuza n'ubusuma bw'amadolari y'amanyamerika imiliyoni nyinshi zanyurujwe muri banke.
abakozi bo mu buvuzi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babwiye BBC ko abantu barenga 70% y'abavuwe ibihara vy'inkende canke mpox mu bitaro vyabo bari abana bafise imyaka iri munsi ya 10. Amakuru yacu rero ino munsi agarukiye ngaha yarahagarariwe na Mark Niyonkuru mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Vlad. Jewe nawe washikirije ndi Nina Iradukunda, mwakoze gusangira umugoroba mwiza namwe natwe, mugire ijoro ryiza mwese na gahwane.